Zekariya mu myaka myinshi imbere yuko Yesu avuka yari yarabivugishijwe, aravuga ngo raba umwami aje kuri wewe n'umugororotsi ari n'inganje. Si ibyo gusa, aciye bugufi kuko aje ku nyana y'indogoba. Usomye muri Zekariya 9:9, aciye bugufi, yaje ku nyana y'indogoba, aciye bugufi cyane. Apana nyina w'indogoba, akanyana, no kuvuga kamwe n'amaguru ashaka gukora hasi, no kuvuga akanyana gatoya. Yaje aciye bugufi cyane, yinjiye Yerusalemu aciye bugufi cyane. Yesu yaraciye bugufi. Mbega two kwibabura? Nta bantu bari muri Kristo Yesu bakwiye kwibabura. Dukwiye guca bugufi ahubwo cyane, kuko Yesu twamize yaje aciye bugufi. Umuntu azokizwa akabandanya kugira ubwibone, nukuri azoba Kristo Yesu atacarakora muri we, kuko kubera aciye bugufi natwe ategerezwa kuduha guca bugufi. Haleluya! Yaje aciye bugufi cyane cyane, natwe duce bugufi. Ngo yaremeye yisiga ubusa. Usomye mu Gifaransa havuga ngo il s'est dépouillé lui-même, il s'est vidé lui-même. Mbega mwibaza ko yivize iki? Yikuye mwiki? Ikintu cya mbere yikuyemwo ni bwa bwiza bwose yari afise mu ijuru. Arabivida, abishira, urumva yaravyambuye, aravyikurako, arabikura muri we, no mu mutima no mu bwenge no mu vyiyumviro, arabikura muri we yuko yari afise ubwiza n'icubahiro mu ijuru. Ikigira kabiri, yiyambura ubushobozi bw'ubumana. Yiyambura ubushobozi bw'ubumana. Igituma yabwiyambuye n'ukubera iki? Yarabwiyambuye kuko hajya bariko baramugirira bijya nyene bamugirira, ahagaze mu bushobozi bw'ubumana, yari kuvuga ngo umuntu ankubise apfe ubunyene agacapfa. Yari kuvuga ngo umuntu amvumye amate, umunwa wiwe uce wugarika ugaca wugarika. Yari kuvuga ngo aba bantu bose bari imbere yanje bose bapfe nsigare jenyene ahuko nwera kuri kijya gikombe. Yari yiyambuye n'ubwo bushobozi bw'ubumana, yari yabwiyambuye. Ugiye atabwiyambura ibara ryari kugwa. Yaravyiyambuye, aravuga ngo ndabisize, ndemeye, ngiye ndumuntu, ngiye ndumugurano, ngiye ndumushumba, ndaciye bugufi kubwa Denise, kubwawe, kubwande, kubwa twebwe twese. Ndavyemeye n'ububasha nari mfise ndabusize kugira ngo nyene urya adafise ububasha ndamucungure, urya adafise ubwiza ndamucungure nawe aze yinjire mu bwiza, urya adafise icubahiro ndamucungure nawe azahabwa icubahiro, urya adafise akenye ndamucungure kugira ngo nawe azatunge. Ariyambura, arivida vyose, aravida hamwe yumva atavye ubumana bisigayemwo, arabivida kugira ngo abe umuntu nyene nkatwe.